Bakunzi ba El Bishasha, amahoro neza mwese aho muherereye. Nizere ko mukomeye, nizere ko muriko muramina ababishaka, nizere yuko abasigaye mutazicuza, nizere yuko mwese uko bigenda uko muvyifuza. Ikintu nshaka kubabwira ni uko hari abantu baguma bambaza ibibazo vyinshi kuri Pi. Nasanze rero ngifise ivyo ndabivugako kubera baracambaza utubazo twinshi, umva rero ngomba kubivuga ko utundi tuntu dukeyi. Muga imbere yuko ndababwira reka ndabaha akarorero ka Bitcoin. Bitcoin yavutse mu 2007, hanyuma itangura kugira agaciro mu 2009. Mu 2009 niho haje umuntu yari afise ama Bitcoin 5,050, 5050 Bitcoin, yazidandaje amadolari 5. Nimwiyumvire namwe 5,500 vy'ama Bitcoin, 5,500 yabidandaje amadolari y'amanyamerika 5. None ga abantu b'Imana, uno musi iyo aba agifise ivyo 5,550 canke dufate 5,000 gusa, iyo aba akibifise akarindira iyo myaka 10 agaca azivunja uno musi, murazi amahera kuba afise? Mwese murafata igiharuzo, murafata calculatrice mugwize murabe, muza gusanga yaraye kuba afise 200,000,000 z'amadolari, zirenga 220,000,000. Ca mwiyumvira namwe. Ikindi kintu n'akarorero koroshe, Bitcoin 22, Bitcoin 22 gusa zirakwiye kugira zikwize umuriyoni w'idolari, zigira umuriyoni w'idolari, Bitcoin 22. Aha rero ndiko mbwira ba bantu bose bashaka kwinjira uno musi, hanyuma bagaca bavuga ngo mbe tuzorutira ryari. Urumva yinjiye kugira arondere umukate w'ejo. Raba mubibwire nabo, ndabizi ko mwanyemereye ko mukwiragiza ubu butumwa, mukabubwira abantu, mukabumenyesha, mukabisangiza abandi, ariko kubitaho, ariko bamubabwira ntibaze bicuze. Samahera yo gushiramwo hanyuma ngo ubwo nyene bibe biparanganye uca ugenda ubidandaze. Oya, oya. Uno musi twari dukeneye abatunzi mu Burundi benshi. Bisigura iki? Twari dukeneye yuko imitahe ariho izova. Twari dukwiye kubwira umuntu wese wo mu muryango ati hewe, reka turondere amamiliyoni yo muri kazoza. Urumva neza, amamiliyoni yo muri kazoza, apana amahera y'ubu. Kuko niwabitora hanyuma dufate bavuga ko muri uyu mwaka ashobora kuja kw'isoko, ugaca uyadandaza, ukarondera umuntu agufasha kuyadandaza, canke ugahombesha nturinde uraca no ku masoko mpuzamakungu, ukaronka umuntu akwemerera amadolari 20 kuri Pi imwe, ugaca udandaza. Ariko ukibagira yuko mu myaka 4, 5, 10 uzoba uryamye ku gahiye. Naho woja imwe woca wikenura, ukagura inzu, ukagira umugambi, ukagura imodoka nziza. Nibaza ko ari ubwo buzima. Udashatse kubaho ibintu birenze vy'indenzarugero, uri umuntu ashatse kubaho neza, ari umuntu atekanye, adashaka gusesagura, inzu imwe, umuduga umwe wo gutwara abana kw'ishuri n'iki birakwiye. Ariko rero ivyo vyose karagaciyemwo. Ivyo uno musi nshaka kuvuga sinzi nuko nza kubimara, ariko ngira ngerageze kubivuga. Icambere na mbere ni ikintu wambaje ati mbega utaye telefone amapi acaja he? Utaye telefone amapi aragaruka. Ariko kugira agaruke nuko inimero de telefone yawe uba warayiverifiye
ukayishiramwo ukarungika message ku ma numero d'identification imwe muri ziba zihari, ukarungika kugira bashobore kuverifya nimero yawe. Nta kintu kigoyemwo na kimwe. Bibaye ngombwa nzobagirira akantu ingene babigira, mugabo ngerageje kubabwira ingene babigira nuko uca muri option ukagira kuri profile, hanyuma haba hariho ahantu hari numero de telefone ugaca ugira verifier, uca urungika kode y'ibiharuro 4 ukayirungika ku numero uba watoye. Nimba ari muri Amerika, nimba ari muri Australia, nimba ari mu Bubirigi, urahitamwo. Hari ibihugu vyinshi, urahitamwo kimwe ukarungika ico bita ya SMS, aka message gatoyi, ni ibiharuro 4 urungika. Urumva utaza kuraba ko ufise ama unité. Umaze kubigira, numero de telefone yawe ibaye verifier. Ikindi nobabwira no kuverifya email. Email nayo nyene irafasha mu gihe uzoba wazitaye pi zawe, bazoshobora kukurungikira email kuri email yawe nyene, email kuri email, bazokurungikira email kuri email yawe, hanyuma uheze uyisome ushobore kurekupera amapi yawe. Ntibiraba, ariko ico ukora wari ukwiye kuverifya email yawe ukavuga uti jewe iyi ni email yanje. Naho nyene ntibigoye, winjira muri option profile ukaja kuri verifier email, ntibigoye na gatoya. Abazogira amakenga murandondera nzobafasha, nta kibazo na kimwe. Hariho bishasha, ndi hose, ndi ku ma réseaux sociaux hose, mashobora kundondera mukandonka. Ego. Hama ikindi abantu bakunda kugira ni Facebook. Urashobora guconnecta Facebook yawe n'amapi yawe. Nayo nyene ni mu gihe utaye telefone waraverifye Facebook, ubwo nyene ugarukanye yindi telefone nshasha ugashiramwo pi, ugashiramwo Facebook yawe, amapi yawe acagaruka. Kandi agaruka aho wari ugeze, ayo wari umaze kumina yose nta ntamwaje. Niyo mpamvu rero tutaba dukwiye guta numero de telefone twiyugururijeko kugira ibintu wagize bigumeho, canke Facebook canke email. Ivyo bintu bitatu nukuraba mukabiverifya. Ni nayo nyishu yuko utaye ibintu ataho bizoja. Nivyo. Ibindi bintu ngira mvuge sinibaza ko nshobora kubimara mu minota isigaye, ko narihaye kuzoza ndavuga ntarengeje iminota 12. Kuri iyo mvo nzogira ayandi masanamu ndabibabwire neza, ndababwira ingene bigenda byose, ndabigiye buhoro buhoro ndabisigure byose. Nama etape 8, ni ama etape sinzi nakivuga mu Kirundi, ariko ni ibintu 8 uteza kugira amahera yawe ave muri minage, muri rya application ya pi, agende kuri wallet. Wallet nayo ni iki? Ni ngodo mu Kirundi. Niho amahera ashobora kuja, hama ugashobora kuyavunja ukayakura kuri wallet yawe ukayashira ku masite asanzwe avunja. Niko mu bisanzwe bizogenda ushatse kuvunja amahera yawe ukayashira mu mahera dusanzwe dukorako. Ariko ibintu pibe ariko barakora, bashaka kuzokora gushika naho abadandaza batazoba bakeneye yuko urinda kuvunja. Hazoba hariho abadandaza badandaza imiduga bakira amapi. Urumva kuri iyo mvo ntuzorinda kuja kuvunja ngo mfatira pi ngo mumvunjire ngo madolari 100,000 ngo nje kugura umuduga. Oya, hazoba hariho umudandaza avuga ati jewe uzanye amapi ndaguha umuduga. Urumva ntuzorinda uravunja, uzofata ingodo yawe ukuremwo pi 2 canke 1 bivanye n'umuduga ugomba kugura ingene uzimvye, hanyuma bibe biheze. Urumva rero ivyo bintu 8, ayo ma etape 8, murambwira mutanga iciyumviro hepfo
mumbwire ingene bita etape. Ariko uko bigenda kose mwateza kubimenya mwese. Ego nzobagirira amasanamu ejo inshallah byose bigenze neza, nzobagirira amasanamu ndabasigurire neza ingene bagira ama etape 8. Nzogerageza gusigura ndababwira ibikenewe kugira. Hari abantu benshi batarabigira kandi birakenewe kugira twese tuzoje ku isoko kugira dushobore gutangura guhanahana. Ariko benshi babandi bashaka bashushe bavuga bati sije nzoneragiye ku isoko ngo ndayidandaza. Yego 30 euros, 33 dollars ntiyari make, ariko ukuntu ndabibona jewe ashobora kuza ari menshi kurusha. Ntaco tuza ari kwihangana, dusanzwe tubayeho tutayafise. Kwihangana ntibyari bibi. Sinzi umugani baca mu Kirundi ngo ibiri kure biribwa n'abari n'amaguru. Uwo mugani niko bawuca ngo ibiri kure biribwa n'abari n'amaguru. Urumva natwe nimba dushaka kurya ibintu bifadika, reka twihangane turindire. Ahasigaye muyikunde nimba mwayishimye. Je sindababwira ngo mugire like kubera like, oya. Nimba mwashimye ibyo navuze mugire like. Nimba mubona ko hari ibintu nshobora kongera ko canke nibagiye canke mwifuza, mwandike hepfo muri gutanga iciyumviro muri commentaire canke kujya munshikira. Hari abanshikira mu buryo bwinshi bakanyandikira bakambwira ati twongere tugirira utuntu. Nzobikora nabyo nyene. Ahasigaye bisangiza abandi. Kubisangiza abandi rero ni byiza cyane kuko biratuma abantu bamenya utuntu n'utundi batari bazi. Niyo mpamvu ushaka kugira like, ushaka kugira comment, ariko ugire share kugira bishikira abantu benshi bashoboka, bamenye umuntu afise pi ataragira ibindi byose.